munsi ngiye kubwira inkuru y'urukundo ya Emmanuel Eboué hamwe n'ukuntu yahemukiwe n'umudamu yakunze cyane. Abakurambere barayamaze batutigishwa n'abavyeyi bigishwa n'isi. Isi ni umwarimu mubi cyane, ntuze bigire wipfuza kwigishwa nawe, nta mpuwagira, nta mbabazi, eka n'amahirwe ya kabiri giratanga. Ni kuri Big Dream Media. Imbeko tubandanya, nkunda manze gusaba kuri igikorwa cy'urukundo mu gucenda kuri sabone no kwakamenyetso k'inkengeri kuri uwo murongo wa video ya kimisi sosiyete yashizeko. Emmanuel Eboué yavutse mu mwaka w'1972 mu gihugu cya Côte d'Ivoire. Yarezwe na se muvyara Amadou Betine, yapfuye asize ubwayi bwa kanseri mu mwaka wa 2017. Emmanuel Eboué yatangiye urugendo rw'iwe mu mupira w'amaguru muri equipe ya Académie ASEC. Académie yaramuye ibihangano bitariki mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika hamwe na hanze yaho. Aha twavuga nka Kolo Touré, Gervinho, Didier Zokora, Haruna hamwe n'abandi benshi. Mu mwaka wa 2002 Emmanuel Eboué yaravuye muri ASEC ajya muri KSK Beveren yo muri Belgique. Bivanye n'ubukerebutsi no kwitanga yerekana mu kibuga, inyenyeri ntiyatije gucana. Guta imigwi myinshi ku mugabane wa Buraya itangura kumushima harimo na Arsenal. Aha niho yahuriye n'umudamu mwiza cyane w'umuzungukazi. Ntibyatebye bakoze ubukwe, babyarana abana batatu. Munsi y'uburongozi bwa Arsene Wenger, Emmanuel Eboué yarerekanye urugero rwiza cyane mu kibuga ku ruhande rw'iburyo, kugeza nawe hamagagwa mu mugwi seruka igihugu inshuro zitari nke. Aha yarubatse izina, aramamara, ifaranga naryo riramwitaba, kugeza ku rugero rwo kugura amazu mu mico itandukanye byo ku mugabane wa Buraya, amamodoka zimvye, impuzu z'agaciro n'ibindi byinshi byo kwinezereza. Nkuko bisanzwe biri, abakinyi benshi b'umupira w'amaguru bavuka mu miryango ikenye. Iyo baronse akajya gukina mu migwi ikomeye cyane ku isi, barakora neza bigashimwa. Ikibazo kiza hageze ku ruhande rw'akanoti mu kugira discipline. No kuvuga amafaranga n'imibereho y'ubuzima bibakikije birabigarurira, bikabagira imbata ku buryo bibagira iyo bavuye. Ibyo nabyo byashikiye Emmanuel Eboué. Yabuze ubumenyi na discipline y'amafaranga, abura abamuhanura nubwo yaragiriwe wakijyo kuronka amahirwe yo gukina umugwi ukomeye cyane ku isi. Igisumba vyose nuko affaires z'amafaranga yazishinze umudamu we yakunda cyane w'umuzungukazi, ku buryo impapuro zose ziranga ubutunzi bwa Emmanuel Eboué ari we yazisinyako. Emmanuel Eboué arigana neza ko mu mwaka wa 2007 yigeze kuronderwa n'abayobozi banki kanaka mu Bwongereza bamusaba gusinya impapuro. Igitangaje nuko we nyine atigeze atahura ibyo asinyiye. Emmanuel Eboué hamwe no kugira umudamu mwiza cyane w'umuzungukazi ku buryo yamuboramwe vyose kuri nosi ya rurema, yisanze yimbiye icobo kirekire ku buryo byari bigiye kubona uwo kimukuramwo. Wa mudamu yakunda cyane umwe yaboramwe vyose niwe havuye abintandaro yo kugwa kwiwe. Muri 2007 ibintu byahavuye bifata indi sura, umubano wabo uratituka, urukundo rwabo rumanyuka mu bipande bito bito ku buryo byabaye ngombwa ko batandukana. Aha niho cacowe yimbira ubwiwe cadutse mu muriro w'intazima. Nubwo yaramaze kugira amafaranga n'imari nyinshi, naco yahakuye ahubwo yatahe zirayoye, bivanye nuko wa mudamu yari yanditse ubutunzi bwose ku mazina yiwe. Kubw'ivyo amategeko yerekana neza ko ategezwa kwegukira ubutunzi bwa Emmanuel Eboué, ku buryo n'inzu bari basanzwe babamo yayishyize ku isoko arayigurisha. Mu kanya gato nta gukubita urugohe, Emmanuel Eboué yarakitse umukene ruhebwa ku buryo yabuze n'amahera yo guhemba umwunganizi wiwe. Ibyahavuye muviramo gufatirwa ibihano na FIFA byo kutabanyura mu kibuga mu kiringo cy'amezi 12. Mu mwaka wa 2017 Emmanuel Eboué yaratangaje ku mugaragaro ko ubutunzi bwe butifashe neza, bimwe bita guhomba. Aha Emmanuel Eboué yarahuye n'ibibazo bidasanzwe ku buryo asa n'urwaye agahinda bivanye n'uruhombo n'ubuhemu yagiriwe n'umudamu yakunze cyane n'umutima we wose. Ku biganiro yatanze mu binyamakuru bitandukanye, yarashyize ahabona yuko ubuzima bwe butari bworohe na gato, ku buryo kugira ngo babeho byaba ngombwa gukora igikorwa ruhije cyane day work kugira ngo aronke umukate buri munsi ku munsi. Mu gihe wari umudamu wiwe yarabaye ubuzima bwiza cyane mu butunzi Emmanuel Eboué yabiri yakuye. Eboué yahavuye asubira iwabo mu gihugu c'amavuko muri Côte d'Ivoire, ahita atangura akademi yiwe kugira arabe ko yovyuka. Kandi barayamaze ngo igito gitabwa iwabo, yahavuye akomera amashi uwari umudamu we bwa mbere atarafata akanoti. Ariko kandi uwo vyankiye n'ivyasi ntibimuhinzira, nawe bahavuye batandukana budakeye kabiri. Isi nta kigongo igira, hari igihe bibaza ko yakugwiyeko biva n'ibibazo uri kuracamo. Ikibabaje nuko hari abo yigisha nabi cyane, urasenga cyane ntibize bigushikeko. Ariko kandi impera y'urugendo niyo ntango y'urundi, wige kwitonda cyane isi itazokwigisha. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanje kuva ku ntango ushobora kumenya ino video. Nizera yuko wahiga ibitari bike, nongera kwibutsa kugira partage bwa gushikira abandi. Remember to be always the best version of yourself.